mukama jewe reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore mana yanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose undeke ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama papa ore mana yanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose mukama ukunde tubivuge ko tugukunda mukama utureke tubitangaze ko tugukunda kubw'ingabirane idasanzwe y'ubuzima dufise twebwe abana bawe urakaninaza mu buzima bwacu kuko mu gihe waduhitiramwo irizamu ry'akoti ya saa 12:03 z'igitondo iri zamu ryo guhindurirwa izina warabona ko hari icyo tuzoryazamwo umusaruro duhagurutse nk'intwari ku rugamba rw'ubuzima bwacu duhagurutse nk'abadasanzwe duhagurutse nk'umuco muri twebwe mu bacu mu bwacu mu gihugu cyacu ndetse no mu makungu duhagurutse nk'umunyu w'isi mu ibanga ry'ububasha bwa mutima wa mweranda akorera muri twebwe turakuramvuriye kwa amaboko nyaguhora ku ngoma ngo duhindurire izina uko Yakobo umaze kumuhindurira izina hari umwuka wamuje ko usa n'ubudahangarwa hari imbaraga zamuje ko zatumye yemegwa hari ububasha bwamuje ko bwamutumye avugishwa mukama tugirire neza dukundwa akazi mukama tugirire neza mukama tugirire neza dusempatize uzobukoze uduhindurire amazina abana bawe turashaka guhakana kwitwa bakaryamyenda turashaka guhakana kwitwa bangomba turashaka guhakana kwitwa bango zirazana turashaka guhakana kwitwa bakamwe n'ubusa turashaka guhakana kwitwa bandarisiza turashaka guhakana kwitwa bamusuma bagafyefya bamibabaro bamagaramage ayo mazina ashingiye ku cyatunaniye cyangwa cyatunanije muri ibintu bigaragara turayanse turayiyambuye turayanse turayambuye n'ububasha bwose kandi ndetse n'icyo yaritse n'icyo yashinze n'icyo yashize mu buzima bwacu turacyanse Ruti yatiya muri izina ry'umunyamowabukazi byari kugora n'ingene bya Bowazi niyo nibikagora n'ingene tugaragara nk'abana b'umucunguzi nibikagora n'ingene tugaragara nk'abamamaje ububasha bw'Imana badashingiye kubigaragara tunezereza ubwoko bwawe tubohora ubwoko bwawe tutabara ubwoko bwawe dutetura ubwoko bwawe ngabagenda kwisabiye umugisha kuri uyu mwana washaka guhindurirwa izina uko biri kose umwe wese mu bitekerezo bwiwe bizi neza ko atanakimukenye kugira ngo tubeho turambye kandi turyohewe duhagarike mu mihamagaro yacu tunezerwe icyo turi kwitanga kwacu kutubyariza umusaruro Yesu intege nke zacu zitubyariza umusaruro ku birenge byawe niho dupfukamye ku birenge byawe niho twubitse uruhanga rwacu ku birenge byawe niho ubuzima bwacu burambaraye izamu ryo guhindurirwa izina dushingiye ku gusoma Bibiliya dukoza kuduha umugisha umugwiza tugirira imbabazi
mutima w'umweranda senya ibicaniro byose biri ku buzima bwacu atwubakira igicaniro cy'amasengesho agume yambaza ngo abadawe kugira ngo dukire tubohoke kandi turokoke mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umunezero usumba iyindi minezero yose dukugwe ku bisuzuguro by'ubwoko bwose twirimbure tugukorere tutakuryajyanye papa tugukorere tukunezeretse kuko uri umutangabugingo tugukorere tutishama nawe utunezereze utishokota kuko uri Imana ifite byose kandi ifite ubuntu iyitanze iba izamuye icyubahiro cyayo ureke ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama papa ore mana yanjye kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose uri dawe turagukunda cyane rwose nuko tugire Kristo ndabaha ikaze rero muri umwanya mwiza wo gusenga kugira duhindurirwe amazina gusenga kwacu kugashingira ku gusoma ijambo ry'Imana mwahisemo neza buriya niho muzohindurirwa izina reka buri ikintu muba muri ko murakora ni wa mwiherero wande ni wa mwiherero wa Yakobo agiye kugwana n'umumarayika mu gitara cya Boti n'ubu rero no kwiherera hama guca inkoni ikenewe mu buzima bwawe kugira ngo ushobore kuba urambye kandi uraniwe vuga ngo amen tugeze muri séance kwizamu ya 52 kwinyigisha ya 52 ubu ko tumaze iminsi 52 tuganira ku ijambo ry'Imana turi mu gitabo cya kabiri gitabo cyo guhunguka Imana yishurira Musa izina ryayo kigabane cya gatatu murongo wa 13 murazi ko Imana yatoye Musa ivuka ry'uko ryagenze Musigene yagiye Mediyane ngene Imana yamubonekeye mu gisaka mu muriro ngene Imana yahaye ubutumwa bwa Musa Musa kagigimiza kanga Musa Imana ikavuga ati teka Imana rero yishurira Musa izina rya Isicoma nawe ugahishurira izina ry'Uwiteka Musa abwira Imana ati ngira ngende kwa bene Isirayeli ndababwire ni Imana y'abasokuru banyu yantumye iwanyu niyambaza bati izina ryayo niri nzobishuriki Imana ibwira Musa iti nduwondi ayamuho ayam nduwondi irongera iti uzobwire bene Isirayeli uti nduwondi yantumye iwanyu umva nduwondi yantumye iwanyu Imana ibwira kandi Musa iti uzobwira bene Isirayeli uti umukama Imana y'abasokuru banyu Imana ya Aburahimu Imana ya Isahaki Imana ya Yakobo yantumye iwanyu ngiryo izina ryanje imyaka yose niko bazohora banyambaza uko imyaka izogenda irabisikanya yitwa nihemuka iyo niyo Mana yanje yitwa nihemuka iyo niyo Mana yanje yitwa byizigiro iyo niyo Mana yanje yitwa byiringiro iyo niyo mbyeyi yanje bagenzi iyo niyo Mana dusenga ni Imana itabura guseruka ni Imana yumva amasengesho iyo Mana dusengira komeye mu bigoye dusenzira seruka mu bugumba dusenzira seruka mu minaniro dusenzira seruka ni Imana itabura guseruka haleluya ni Imana yumva amasengesho iyo Mana dusengira komeye iyi Mana niyo yiyeretse Musa ruwa ukarayibaza izina yibaze nawe kubwiye ngo ndi nteture yibaze nawe ngo ndi umubyeyi yibaze nawe ngo ndi nyenibabazi yibaze nawe ngo ndi irakwibwira bivanye n'ubuzima urimo Musa aragiye gutora ubwoko bw'Isirayeli nawe ugiye gutora iki banza utorane ubugingo bwawe kubwiye ngo ndi nyenimbabazi
ikubwire ngo ndi mahoro, ikubwire ngo ndi bukomezi, ikubwire ngo ndi bubasha. Kuko Musa yarayibajije, mwibuke ko Burahima atayibajije ahubwo yayisizina. Agayi ntiyayibajije ahubwo yayisizina. Izake ntiyayibajije ahubwo yayisizina. So nawe rero kubw'Imana ikora uyitizina. Imana itomorera Musa ubutumwa bwiwe. Ari abantu mubayeho mukavuye mwumviritse gatoya. Ntabwo uzi ko uri umugabo, ntuzi ko uri umugore, ntuzi ko webeye Imana, ntuzi ko uracabaza. Ngo genda ukoranye abakurambere bo muri Isirayeli ubabwire uti Umukama Imana y'abasokuru banyu, Imana ya Aburahimu, Isake na Yakobo yarambonekeye imbwira iti by'ukuri narabagendeye ndabona ibyo babagirira mu Misiri, kandi navuze nti nzobakura mu marushwa yo mu Misiri ndabadugane mu gihugu cy'Umukanahani, cy'Umuheti, cy'Umwamori, cy'Umuperesi, cy'Umuhivi, cy'Umuyebusi, mu gihugu gitembamo amata n'ubuki. Bazokumva ijwi ryanje, hanyuma uzoshikire umwami wa Misiri, wowe n'abakurambere b'Isirayeli mubwire muti Umukama Imana y'Abaheburayo yaratwimenyesheje. Ubu rero nutureke tugire urugendo rw'iminsi 3 mu bugaragwa kugira ngo dushikanire imbagwa Umukama Imana yacu. Ariko ndazi ko umwami wa Misiri atazobakundira ko mugenda kiretse agondojwe n'ikiganza gikomeye. Kiretse agondojwe n'ikiganza gikomeye niho honyene azobarekora. Ubu nta kiganza gikomeye ukeneye ko hasi wawe. Kugira uve mu madeni ukeneye ikiganza gikomeye. Kugira uve mu bugumba ukeneye ikiganza gikomeye. Kugira uve mu nzankiro ukeneye ikiganza gikomeye. Kugira urambe kandi uranike ukeneye ikiganza gikomeye. Kubera iki Farawo yarakwiziziye, urumva Farawo yarakwifatira, urumva ashobora nuko utagibasha gukora ikintu na kimwe akakwicisha ibitekerezo bipfuye. Nzoramvura rero ikiganza canje manishe Misiri bitangaza byose nzokorera muri ibyo biheze azobarekura mugende. Arakantu ari gihurondeza ukarondeza ukabura kibaza ngo Imana yagutaye kumbiri kumwe nawe, ahubwo ari imigozi iri kirazingura bari barakuzingiye ko ico gihugu nzotuma kiragwa giza n'abanyamisiri. Kandi nihagera ko mugenda nimuzogenda imbokoboko, umugore wese azosaba umubanyi wiwe be nuwe yahaye indaro ibintu by'ifeza, ibintu umva ko umugore ari we nkwezi, ibintu by'ifeza, ibintu by'inzahabu n'impuzu muzobiremeka abahungu banyu n'abakobwa banyu, uko niko muzonyaga abanyamisiri. Ubundi iyo hangane n'umwasi ugangana n'umurozi ugangana n'ubusame ugangana Imana iravuga ati wowe ko washimye kwigwanira mu buryo bwo mubiri akamwiceceke mugabo ubundi Imana ntiyigera ireka umwasi w'umwana wayo ngo yidegemvye. Ariko bo baridegembya kubera iki? Twabaye feva, bararoga tugasambana, basambana tukaroga, baroga tukabesha, ubu duhorana ubusembwa. Imana ya Musa ububasha bwo gukora ibitangaro. Urumva Imana rero igomba kugukura iruhande y'umugome, igomba kugutungisha, igomba kuguha amahirwe, ububasha bwo gukora ibitangaro. Ububasha nabwo buzana mukuru kw'ijambo ryayo, nta n'ikindi cya Musa cyatumye atorwa mu bandi no kwamamaza kwa nyina wiwe Yokabedi no kwirinda urukundo no kwigarura, kuko buriya nawe afite amakosa yakoze kwica umunyamisiri amwicishije inkoni akanamuhambana umusenyi. Imana ya Musa ububasha bwo gukora ibitangaro. Musa arishura avuga ati erega nibazonyemera kandi nibazokumviriza ijwi ryanje bazovuga bati Umukama ntiyakubonekeye.
umukama amubwira ati icyo ufise mu minwe yawe ni igiki yishura ati ni inkoni Musa aca umukama avuga ati yiterere hasi ayitera hasi iyo nkoni icicika inzoka Musa aca arayihunga umukama abwira Musa ati ramvura ikiganza cyawe uyifate ku murizo arambura ikiganza ciwe arayifata inzoka irasubira kuba inkoni mu minwe yiwe ni ukugira ngo baze bemere ko umukama yakubonekeye Imana ya basokuru babo Imana ya Aburahamu Imana ya Isake Imana ya Yakobo umukama yongera kumubwira ati shira rero ikiganza mu gikiriza cyawe ashira ikiganza ciwe mu gikiriza aca gikurayo abona ikiganza ciwe kigwaye imibembe gisa n'urubura umukama amubwira ati subiza ikiganza mu kiganza cyawe asubiza ikiganza mu gikiriza ciwe aca aragikura mu gikiriza ciwe asanga casubiye gusa n'umubiri we aca aragikura mu gikiriza ciwe asanga casubiye gusa n'umubiri we none rero niba atakwemera niba utumva ico kimenyetso cya mbere kivuga bazokwemera ico kimenyetso gikurikira kivuga hanyuma nibatemera n'ibyo bimenyetso uko ari bibiri nyene kandi ntibumvire ijwi ryawe uzodaha amazi y'uruzi Nili uyasese ku isi yumutse amazi uzoba udashe mu ruzi Nili azohinduka amaraso ku isi yumutse mva ko iyi Imana igomba kugutuma iyi Imana igomba kugukomeza iyi Imana igomba kwigamba basi bayo ifatira ku mibabaro ku minaniro ku ufise igashira ubushobozi bwayo muri wewe kandi shingiye ku byo ufise ku byo ushoboye gahize gakoresha iby'ubutwari kugira ngo yemeje abagome Irwanera yibwe bitangaro Imana iduha kugira ngo abagome bemere ko Imana ari yo kwizigirwa Imana irari ni duteza akavuyo Musa yaragize intege nkeyi Imana yabona ko Musa yikwije ububasha yikwije ibitangaza ngaho Musa agira intege nkeyi gushika yasabye Aroni Imana iramumuha Imana igena Aroni ngo yunganire Musa Musa abwira umukama ati ndagusabye muhanye sindi umuntu azi kuvuga sineje hahise sinayigeje hahise sino kuva nyene aho watanguriye kuyagira umusabye wawe kuko mfise umunwa uzindwa n'ururimi rutsindwa ani nko kwemera intege nke zawe umukama amubwira ati ninde yahaye umuntu ninde atera uburagi canke ukumva kubona canke uguhoma sije umukama yego uburira genda nzogufasha kuvuga kandi nzokwigwisha ibyo utegerezwa kuvuga Musa avuga ati ndagusabye muhanye ibyo bintu bitume uwundi ishavu ry'umukama gisuka kuri Musa araheza amubwira ati mwene wanyu Aroni umulevi siho ari ndaziwe ko atazindwa mu kuvuga ndazi ko we atazindwa kuvuga atabusembwa atazindwa mu kuvuga
uzomwiganira umutamike amajambo mu kanwa nanje ndi kumwe n'umunwa wawe n'umunwa wiwe bitaye ko nzobigisha ibyo muzogira we azogushikiriza ijambo igihugu azokubera umunwa nawe umubere nk'Imana iyo nkoni nayo yifate mu minwe yawe niyo uzokoresha ibimenyetso bihambaye icyo ufise icuri ukumeze ukumva icyo kintu n'Imana izigashingira ko kugira ngo ihore ubwoko bwawe Musa mwibuka ingene yari yavuye mu Misiri Imana imuhaye ubutumwa umusubiza mu Misiri imugize nk'Imana imbere ya Farawo ngo Musa aragenda asubira kwa sebukwe Yetiro amubwira ati ndakura ngende subire kwa bene wacu mu Misiri ndabiko bakidundega Yetiro abwira Musa ati genda n'amahoro umukama abwira Musa imediyana ati genda subira mu Misiri koko umukama abwira Musa imediyana ati genda subira mu Misiri kuko abashaka kukwica bose barapfuye Imana izi gukurikizira ku buzima bwacu ntimuzotinye gukorera Imana ntimuzotinye kuvugira Imana Musa ahitana umugore wiwe n'abahungu biwe aburiza ku ndogobwe asubira mu gihugu cya Misiri Musa atwara mu minwe yiwe inkoni y'Imana umukama abwira Musa ati niwagenda uriko urasubira mu Misiri umenye ko bya bitangaro byose naguhera ububasha uzobikorera imbere ya Farawo yamara jewe nzokomanaza umutima wiwe nazokundira igihugu kugenda yamara jewe nzokomanaza umutima wiwe iyo mubonye abantu babanka abantu babagwanya abantu babasuzugura abantu babananiza nimuzokwibaze ko imishi yose kabara gashinyaguro kawe hari igihe iba ari Imana yadadaje ubuzima bwawe kandi ishaka kubadiha unazokundira igihugu kugenda uzobwira Farawo uti umukama aravuze ati umwami wanje umwana wanje imfura yanje ni Israeli Mana uduhe kwitwizina ndakubwiye ni rekura umwana wanje kugira ngo ankorere none uranse kumurekura ngo agende nanje rero ngiye kwica umuhungu wawe imfura yawe nukorera kiri mu nzira ariho ara Kamara mwegera ashaka kumwica Sipora afata isare nukorera kiri mu nzira araharaye Mukamara mwegera ashaka kumwica ahantu harasobeye oya Musa asubira mu Misiri Musa aragenda asubira kwa sebukwe Yetiro sibyo ndakuvuga Musa yaravuye mu gisaka avugananiye n'Imana amubwira ati ndekura ngende subire kwa bene wacu mu Misiri ndabe ko bakidondeka asabye uruhusha sebukwe kugira ngo agende hama Yetiro amubwira ati genda n'amahoro aramurekuye 19 umukama abwira Musa imediyana ati genda subira mu Misiri kuko abashaka kukwica bose barapfuye no kuvuga Imana mu kijije bwa bwoba agende kuko murazi ko yari yasize yishe umunyamisiri avuga ati Farawo nabyumva nawe azogera ingereko yindi Musa ahitana umugore wiwe n'abahungu biwe aburiza ku ndogobwe asubira mu gihugu cya Misiri Musa atwara mu minwe yiwe inkoni y'Imana umukama abwira Musa ati niwagenda umukama abwira Musa ati niwagenda uri kurasubira mu Misiri umenye ko bya bitangaro byose naguhera ububasha bimwe yamuhera ku musozi Sinayi
uzobikorera imbere ya Farawoni yamara jewe nzokomanaza umutima wiwe nazokundira igihugu ko kigenda uzobwira Farawoni iti umukama avuze ati iri ni ijambo rya Musa azovuga Imana mubwiye umwana wanje ifura yanje ni Isirayeli ndakubwiye nti rekura umwana wanje kugira ngo ankorere none uranse kumurekura ngo agende nanje rero ngiye kwica umuhungu wawe imfura yawe okay uvuga ni jambo Imana asize muri Musa rikabwira Farawoni nuko rero naye kuko ari ntangaye ngo Imana igomba yica umwana wa Musa nuko rero akiri mu nzira araharaye umukama aramwegera ashaka kumwica Imana yegereye Musa ishaka kumwica Mana mbishurwa ry'ahantu Sipora afata isare agena gasato k'igihimba cirondoka cy'umuhungu wiwe agakoza ku birenge bya Musa avuga ati umbereye umugabo w'amaraso acara mureka Sipora nawe avuga ati ni umugabo w'amaraso kubera iryo genyego rero ahantu mukwiye kuhiga ikintu ubundi Imana ntimushobora kugirana isezerano atakimenyetso cy'amaraso kihari kandi ikimenyetso cy'amaraso uyu munsi ni ukwitanga no gukora ijambo ry'Imana ko ni Kristo yatucunguye yatubiriye amaraso rimwe ngabo kera baragenyegwa mwibuke ko Imana yase n'igitambo cya Aburahimu abo igateza akavuye Aburahimu agasinzira ngo ibisiga bikaza biraduma kubyo kandi Aburahimu yari yakoze iby'Imana mubwiye nuko kutamenya gusa rero na Musa yavuye kuri uwo musozi ajatera hitana umugore n'abana badasiramuye abana batakebe Imana iramusanga yavuga ati jewe sindeka mumva ingene Imana itafikinata yagira yice Musa Zipora nawe rero aba incabwenga umugore w'ubwenge neza yo kurongora umugore w'ubwenge ngo yakira kabuye ako kabuye murazi yuko yozuwe kugira ingabo zisaye zongere kuboneka ko abishe bari baguye muri Isirayeli murazi ko yozuwe yageze yafashe ibuye agasiramura abana b'abahungu Sipora niwe yagitanguye kugikora ngo aragegena agashato ko bwimba cirondoka cy'umwana mu gacagera ku birenge bya Musa aravuga ngo mbere bugabo w'amaraso umukama abwira Aroni ati genda muraba kano kamwe agakano ahantu muhige bimwe mu bintu bishaka kuzinga imigisha yacu bikazana n'urupfu ku buzima bwacu kutagira ikinani cy'ubuzima bwango kiguhuze n'urukundo rw'Imana Mukama abwira Aroni ati murumva ko Imana iciye kuri inzira zo guhamagara Aroni genda gutegera Musa mu bugaragu aragenda amusanga ku musozi w'Imana amugwa munda Musa amenyesha Aroni amajambo yose umukama yari ya Musa amenyesha Aroni amajambo yose umukama yari yamutumye kuvuga bene ibimenyetso byose yari yamutegetse kugira Musa na Aroni baja gukoranya abakurambere bose ba bene Isirayeli Aroni asubiramwo amajambo yose umukama yari yashikirije Musa yongera akora bya bimenyetso byose igihugu kibona igihugu kiremera bamaze gutegera ko umukama yagarukiye bene Isirayeli kandi ko yabonye amashwa yabo barunama bakubita inkoro hasi mwumve neza ko hari ibintu hari imigirwa tubwiriza kugira ubuzima bwacu hari ukumva mwumve neza ko hariho Imana ishingirako none rero wisuzumye ukarabuta imbese shingiye ku itegeko ry'umukama
niki nakoze cyotuma Imana impezagira, niki nakoze cyotuma Imana imumupfukitse, niki nakoze cyotuma Imana igira mu ambassadeur. Nusanga ari n'umunyu waguze ushima Imana. Nabwiye ko umutahe n'ububasha mu bihabwa n'ibyo muha Imana gusoma ibyo mujya ibyo mwambare n'ibyo mubi. Kandi wumve ko mu rugendo rwawe ari umutabazi. Kandi iby'Imana idutegeka iyo tutabikoze neza tuhakura umuvumo, tuhakura umukoshi. Urumva ko Musa Imana yatswe kumwica kubera igishara cy'umugore n'abana, bwakabatwara ku musozi w'Imana, abana biwe batisuganije. None rero twisuganije tuzoganira turabe ingene Musa yifashe imbere ya Farawo, ariko mwumve ko Imana ikora inzitizi zose mu buzima bwacu kugira ngo iduhe umugisha, iduhe umunezero. Imana ngena amahoro twishimire twese, itunezereze, iturinde kubabara, itwagura imbibe kandi duteture mu makuba y'ubwoko bwose, duhabwe umunezero mu izina rya Yesu Kristo uko twarahezagiwe. Ndagukunda cyane Mukama, ore Mana yanjye, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Duhezagire Mukama, uturinde kubabara mu izina rya Yesu Kristo.